gupepeye abantu uriko uratwaza umuduga canke kubaramutsa mbega n'itegeko. Ababigira hari ico vyungura mu buzima bw'abandi bantu. Nivyo wovuga uti jewe ni mu modokari yanje ntibikenewe yuko mpepeye abantu, imodokari yanje nayiguze amahera yiwanje ntawe tuyisangiye kandi mba nibereye mu vyanje. Uvuze uko ni ibintu vyumvikana cane, ariko rero reka turabire hamwe ko gupepeye abantu canke kuramutsa abantu hari ico vyungura mu buzima bw'abandi bantu, ko hari inyungu canke ico bisiga mu mitima y'abandi bantu. Iyi ni inkuru ya Pierre yagiye kuramutsa se wabo mu gisagara yabamwe. Uwo se wabo wa Pierre rero yari afise imodokari. Umunsi umwe bajana gutembera, hanyuma Pierre abona se wabo apepeye abantu ariko aranyonga umuduga. Uwo se wabo wa Pierre rero yitwa George. Pierre rero niko gutangarira se wabo, aramubaza ati mbega abantu bose murazinanye hano? Pierre arabandanya ati onkre jewe abantu ntabonzi nta numwe nzi, ndakeneye kumenya rero igituma uguma ubapepeye. Urundi nawe aramwishura ati mu gihe mpepeye umuntu tuzinanye aranezerwa, arinda ashiki yagiye afise umutima unezerewe, ariko mu gihe mpepeye umuntu atanzi aratangara cane ati yo mbega uwo muntu aranzi. Aragira ati urya muntu andamukije ninde gabasha, kubera iki yandamukije? Ako kantu rero mba nkoze aguma kiyumvira ko mpaka aheze urugendo rwiwe. Ako kantu mba ngize urumva yuko gatuma urugendo rwiwe ruba rugufi. Muri make gerageza gusiga abantu banezerewe. Iyi nkuru ya Pierre na se wabo George iratwigisha kubana neza n'abandi, kuba umuntu w'umugwaneza. Nimba hari ikintu kiryoshe, aka kantu kararyoshe. Umuntu ari mu muduga wiwe, ari mu muduga wiwe mwiza, ukiza ubona agushikiriye amanuye ikiyo, aragupepeye. Uragira uti ibi bintu nibikigabasha, uwo muntu yamenye. Hari naho nabo muri kumwe baca kubaza bati urya muntu murazinanye? Wari umuzi urya ni naka. Ako kantu mwebwe mukumva gute? Uwo muntu rero agaca yirirwa anezerewe. Aka kantu sinzi yuko mwebwe barakabagirira. Ibyo rero byose kararyoshe. Wowe ukita gasanzwe mugabo ntigasanzwe. Uriko urarengana hari akandi kantu bagira kugira ngo ubone yuko yakuramukije, ashobora kukuramutsa agupepeya ntubibone, agaca akora kuri klaxon agaca agupepeye. Hariho abaca biyumvira ngo kuba ari ukwishima. Oya, ntimwave mwiyumvira ko aba ari ukwishima. Hariho abantu bameze uko. Hariho abantu bameze nka Oncle George. Rero aka kantu n'ukuri karasosa, naje umuntu akangiriye kararyohera wampaye inka. N'ukuri kararyoshe. Munyumve neza rero, sindababwiye ngo muriko muragendera mu modokari zanyu mugende muraramutswa ari we wese mumupepeya. Oya, ariko ukumva uri muri mudu y'ukubikora ubikore. Ni ibintu byiza cyane. Jewe ubwanje aka kantu bakangiriye karandyohera gose. Umuntu muzinanye akakugiriye ni byiza, ariko umuntu mutazinanye akakugiriye na wewe ujana ivyiyumviro vyinshi kabisa. Rero ugiye kubiraba mu buzima, ikintu kinezereza abandi, ikintu wokora kikanezereza abandi, uzosanga atari kubaha amahera, uzosanga atari kubagurira inzoga, uzosanga ari utwo tuntu duto duto ushobora gukora mu buryo busanzwe, ariko ugasanga twakoze
ibintu bihambaye. Pierre rero ari kumwe na se wabo George uwo munsi yarize. Pierre yiyumvira yuko George azinanye n'abantu benshi canke abantu bose bo muri quartier, ariko bari bazinanye bose. Mugabo kubera yagenderagira ako kantu, urumva yuko mu by'ukuri hari ico bari bamuziko. Uri mu muduga ngo nuwi wawe ugiye wasisiye abantu iturabasurira ko ibishanga, ntuvugana parudo, washishwe wacumise ko ibifime. Mana yanje ivyo bintu ni bibi cane. Uwo bayahora bigira yihanura, atangure kuzarabikora nka Uncle George. Uduze ruguru hoho genda urapepeye abantu, birabaryohera cane gose. Abantu ba ruguru bobo, mana yanje aka kantu n'umuzagazaga. Genda n'imodokari yawe, ego ugiye gusenga, genda urapepeye abantu. Voilà, ntacu bahaye, mugabo ico kintu ukoze kirahambaye. Akasi gato nibaza yuko hatabuze uwize. Imana nibahezagire mwese, reka twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.